Haleluya. Reka tuje mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Hama ndanashimiye cyane n'abandi bakozi b'Imana bari hagati yacu bari baravugishijwe ko uyu munsi. Burya uyu munsi nari naravugishijwe ko barambwiye ati burya wowe uzokwigisha ijambo ry'Imana umunsi umwe ati buritegura. Imana ishimwe. Gusa sinavyumva, sinumva ko nohagarara imbere y'abami n'abaherezi nkamwe. Navyumva nyene nk'ibintu bizonshikira nko muri 2028. Ariko hagati yacu haba harimo abaprofeta, abaprofetese. Imana ishimwe cyane. Rero igihe witeguye kumvira ijambo ry'Imana ubuzima bwawe buzokoroha. Imana ishimwe. Icyo bakubwiye mu kwezi kumwe ucakiranye umutima w'ubugwaneza wocu kibaho muri uko kwezi nyene. Imana ishimwe. Reka dusabe umusomyi n'umujene kuko ibikorwa byose ni by'abajene. Imana ishimwe. Uyu munsi abahora babikora mwihangane muzoshikirwa ikindi gihe kandi mwari badufashije mu gihe cyanyu. Reka natwe dukora uyu munsi. Imana ishimwe. Reka tumusabe adusomere muri Philippiens 2 ahere kuri verset 3 abandanye. Imana ishimwe. Haleluya. Reka ndasome kuri twahavuga ngo ntimugire icyo mukora kubwo gukebana canke ukwifata uko mutari, ariko mwicishe bugufi umuntu wese yiyumvire yuko mugenzi we amuruta. Imana ishimwe cyane. Uwo muntu mwicaranye uzoza uriyumvira yuko akuruta, kuko ibyo ushoboye gukora wewe si byo ashoboye gukora. Hari ibyo ashoboye udashoboye. Imana ishimwe. Haleluya. Igihe cyose uzoja ahantu wiyumvira ati nakari afise ibyo ansumvya bizoca bikorohera cyane kubaho muri ino si worohewe. Imana ishimwe. Haleluya. Ntidushobora byose. Shobora kuba ntashobora, ndabivuze neza ndaba ntashoboye kuvura nk'umuntu ariko ugasanga ndashoboye kugira ndashoboye kumukorera imodoka. Imana ishimwe. Mugahatanye yumviriye ko hari ico fise ndamusumvya nawe bizomugora guca bugufi kugira ngo amiyo service ndamufashe ico yarakeneye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo kandi umuntu wese ntiyiyumvira ibyiwe gusa. Ibintu byo kwikunda ibyo turabiheza ino dimanche. Imana ishimwe. Aturati kwikunda ndabiheza uyu munsi. Aturakanda ati kwikunda ndabiheza uyu munsi. Imana ishimwe. Uwo twigira ko ni Yesu Kristo. Yesu niwe twigira ko twese ishengero rya Kristo. Imana ishimwe. Umupapa, umumama, umusore, nta wundi muntu dufise twigira ko ibyo dukora atari umwami Yesu Kristo. Imana ishimwe. Kuri 4 hacavuga ngo kandi umuntu wese ntiyumvire ibyiwe gusa ariko yiyumvire n'iby'abandi. Ikigwa canje nacise kwiyumvira ku bandi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ubandanije kuri 5 hacavuga ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako. Imana ishimwe cyane. Yesu nubwo yarasanganye ishusho y'Imana ntiyiyumviriye yuko by'ukuri kuringanira n'Imana ari ikintu yogumako by'ukuri. Imana ishimwe. Yaragiye ahantu yiyumvira kuri wewe na jewe. Yaragiye ahantu aravuga ati ndashaka gucungura Vincent, ndashaka gucungura Jean Claude. Imana ishimwe. Ndashaka gucungura Joresi. Imana ishimwe. Hari ibyiyumviro byamujemo. Haleluya. Ngo ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano acika usa n'abantu kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu.
ngo yicisha bugufi araganduka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba, ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ay'ibyo mu ijuru n'ay'ibyo ku isi n'ay'iby'ikuzimu, kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mu ijambo rimwe ngerageje kubisigura, turi abana b'Imana by'ukuri, twaratumwe n'Imana. Ubu Yesu ntakiri ngaha mu Ngagara, Yesu ntakiri muri ville, Yesu ntakiri mu kino gihugu cy'u Burundi, intumwa ntizikiri ngaha, mugabo ino saa tuvugana hari jewe na wewe kuri ino si. Imana ishimwe. Yesu yararungitswe gukora igikorwa ciwe muri ino si, kandi yaragikoze neza. Ino saa tuvugana twese yaraducunguye. Imana ishimwe cyane. Abakizwa munyereko, abazi neza ko bakijijwe baduza amaboko turaba. Imana ishimwe. Ndabona yuko hari abatadugije, abo muke mundindira gatoya, mukaba mutarakira umwami Yesu Kristo. Ahandagira ko vy'ukuri muze guca muza tubafashe kwakira umwami Yesu Kristo. Imana ishimwe. Ntuze guhusha ko karyo, nyomba utarumukizwa, utumva neza yuko kijijwe, ukaba uri mwari no koraniro, ntusohoke uko nyene utakiriye agakiza. Imana ishimwe. Yesu rero icyo yatumwe muri ino si yaragikoze kuko urabona yacunguye abantu benshi cyane. Imana ishimwe. Haleluya. Paulo yaraje muri ino si arakubura arakora. Ntushobora kwigisha udacishijemwo izina rya Paulo. Imana ishimwe. Ntushobora kwigisha utavuze Timoteyo. Imana ishimwe. Kubera iki? Ni intumwa zaciye ngaha ziravuga ubutumwa bwiza by'ukuri. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Kandi ino saha ntibakihari, Yesu ntakihari, nizo ntumwa ntizikihari, mugabo ubu harabonetse izindi ntumwa. Mu Ngagara hariho Madame Beatrice, mu Gihosha hariho Maître Satiel. Imana ishimwe cyane. Ni intumwa mu gishingo cya Kristo iyo ari mu Gihosha. Imana ishimwe cyane. Rero nyomba Yesu yariyumviriye ku bandi, natwe dukwiye kwiyumvira ku bandi. Imana ishimwe. Nyomba Yesu yariyumviriye ku bantu, natwe turakwiye kwiyumvira kuri ujya mu banyi mu bana, urakwiye kwiyumvira kuri ujya mu korege wawe, urakwiye kwiyumvira kuri mama wawe na papa wawe na mwene wanyu. Imana ishimwe. Ndashima Imana jewe namushikanje namwiyumviriye ko, kandi namubwiye ubutumwa bwiza arakizwa, kandi nawene yaje. Imana iguhezagire cyane. Imana ishimwe cyane. Hari igihe wasanga bigoye ndiko ndamubwira ubutumwa bwiza, basanga aranshwaniye rimwe na rimwe yarantunze, ndabivuze mu majambo yumvikana, tiyeka kumbwira ivyo bintu by'abakizwa, ivyo bintu by'uburofa. Mugaje nari nzi yuko nako ndamubwira ibintu by'uburofa, kuko ijambo ry'Imana usomye muri Home 1:16 havuga ngo kuko ubutumwa bwiza butantera isoni. Imana ishimwe cyane. Naravuga ati namahoro menshi kubona ungaburira, kubona undihira ishuri ni sawa, timugo ubutumwa bwiza ntibuza kuntera isoni ngo nukumbwiye ati ndeka ivyo bintu by'abakizwa. Imana ishimwe. Ubutumwa bwiza ngo n'ubushobozi bw'Imana buzanira umuntu wese abwizeye agakiza. Imana ishimwe cyane. Ntuzugire isoni kubwira mama wawe ubutumwa bwiza, kuko ni waba umubwira buzomuha agakiza hagwaye. Imana ishimwe cyane. Buzomuha icyo akeneye. Haleluya. Imana ishimwe. Kumenga ntimuriko muravyumva. Burya nta bindi ndababwira, rino koraniro ryose rizaguhera ndiko ndababwira kwiyumvira ku bandi, muza kuvanga mufise icyumviro cyo kwiyumvira ku bandi. Imana ishimwe cyane. Mubiyumvira ko gute? Apana kubigisha business, nubwo nayo nari nziza. Muraza kubiyumvira kubaha agakiza, kubaha umwami Yesu Kristo. Yaba hari abamarayika bokora ico gikorwa, naca mvuga ati abo bamarayika baje ku gikorwa, tuje mwikonje. Imana ishimwe. Mugabo nta bamarayika bazorungikwa kuja gufasha mama wawe atarakizwa, nta bamarayika bazoja kuvyara umuntu bwa kabiri Gitega. Uwo mumarayika nta uzobona, ni wewe Imana izorungika. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Turiko turajana. Basha ndabivuge cyanke ndeke. Imana ishimwe. Ndiko ndategura rino koraniro,
narayiteguye ndasenga ndasubira nza numva abo tuvukana barasizeho ibintu vy'imanza ndavuga ati je ndiko ndategura ikoraniro je sinshobora naravyihaye tizo manza ntazo nzojamo muga ndiko ndasenga nza numva iciyumviro kinshima ati none barya muvukana nabarya bakuze bawe bakinyugwagwa n'ibiyeri n'amahamusteri bazofashwa gute ninda zobafasha Imana ishimwe ca ndizera imbabazi z'Imana ndafata umwanya wo gusenga ndafata umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana ca ndafata n'umwanya wo guparticipa muri urwo rubanza rwa famille Imana ishimwe cyane haleluya ndiko ndagenda nza mbona abantu naheruka haciye nk'imyaka ari mikeyo bari wita ndiko ndagenda n'imodoka nza mbona abantu bahagaze kwibarabara bariko barasaba lift ca ndababona rwari urugendo rutari ruto ca ndabaha lift Imana ishimwe ndabahaye lift baca barabaza uwo twari kumwe tuvukana yarababagiye ati ivyo mufise n'ibiki ngo ni inzoga ugwagwa bari batekeye sinzi yo bari bagemuye mugabo uburyo bari barutekeye bari barusize mu igapo barashirako n'ibitenge ntavyo bari kumenya yuko ari ugwagwa ntibari kumenya ivyo batekeye ivyo ari vyo aca babwira aho nyene kuko aranzi ati imodoka yacu nta gwagwa rujamwo akibibabwira jewe nza numva ijwi rinciyemo ati burya imishahu uje kurondera niyirimo Imana ishimwe cyane tibareke barupakire tiwe gusa wihasihe yuko batanyoye ngenda ndabayagisha ndumva vy'ukuri yuko bataranwa kuko bari bagiye mu rubanza ahantu kure Imana ishimwe ca ndababwira ati nta kibazo ni mu rushire hari inyuma ca ndamubwira uwo mugrande se ati burya nyene ikinje ndazi ico nza kukivyaruza umusaruro ndazi ivyo ndimo fise ivyumviro vy'ubwami nta vyumviro vyinshi mfise duhuye utarakizwa ukabona ndakugurira ikintu ico cyose uzokimenya ati burya Vesa nubwo ariko arangurira ino jojo nubwo ariko arangurira ino koka ikanye uzobe attention kuko ntushobora kubirya uko nyene ntushobora kubina uko nyene ndashobora kukureka uwo munsi mugundi munsi nzokugarukira Imana ishimwe cyane haleluya ilifo yuko tugendana ivyiyumviro vyo kugirane vyo kuvuga ubutumwa bwiza aho tugeze hose ca ndamutwara ndamushikana aho yaragiye ndamubaza ati washitse tego n'amahoro ati murakoze Imana ibahezagire cyane ca ndamubwira turazi rero ati ndaguhaye lift nibyo ati muga ngomba ndaguha ikintu ati ngomba ndaguhe ijambo rizogufasha muri ino myaka yose usigaje kubaho muri ino si Imana ishimwe acaranda baratangara ati uwo musore agomba ijambo rizomfasha rikanzigamira imyaka yose nsigaje ati iryo jambo ntaryo nari bwumve ndazi nivyo yaciye yibaza mu mutima muga nanje sindi kijuju naciye ndagatsindagira gose ati ngomba ndaguha ijambo vy'ukuri kuko ndabizi yuko iryo jambo ryakiriye rizomufasha kubaho imyaka idasanzwe agume yiyubura mu nkome zisha yiruke ntaruhe abandi basaze wewe bamuceko kubera ahisemo kwakira ijambo ahisemo kwakira ubuzima Imana ishimwe cyane acarankundira n'umwana wiwe bari kumwe ca ndababwira ubutumwa bwiza vyarangiye adugije amaboko yakira umwami Yesu Kristo Imana ishimwe arakira umwami Yesu Kristo ndaryoherwa cyane ca ndavuga ati idiri raheze ivyari binjanye birakwiye Imana ishimwe naciye numva ivyo vy'imanza vyose nari ndimo je urumva nari mu kindi kirere naciye mvuga ati Imana ishimwe icyari cyanzanye kiraheze haleluya Imana ishimwe cyane turiko turajana rega nta bindi turimwo Imana ishimwe haleluya hari abakozi b'Imana ngaba bashobora kuza ngakumva arakoze ku mutima akavuga ati je reka ntanga amafaranga menshi cyane reka ntanga ijya modoka izohora itumira abantu reka nubake ijya tante mu minsi za yego ndazi yuko tuzoba tugera hariya kure Imana ishimwe mu minsi za tuzoba twuzuye ajya amagazo haleluya Imana ishimwe Imana ishimwe cyane kumenga ntimwavyizeye ntimuvyizera gose mu minsi za tuzoba twuzuye iriya gazo Imana ishimwe cyane ivyo ndabivuze mu kwizera kandi ukwizera ntigutetereza Imana ishimwe cyane uwo mukozi w'Imana Imana ikamuha amafinance akagirana buryo uravye inyuma ya vyose ivyiyumviro usanga abafise ivyiyumviro vy'uko ishengero rya Kristo rigirane rigwira Imana ishimwe cyane abafise ivyiyumviro vyo gusupportinga ubwami bw'Imana Imana ishimwe rero mwa kino gitondo wiyumvire
wiyumvire ku bandi, wiyumvire ku bandi bagize ne batarakizwa. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana Jean 3:16, umusomyi araza kumbabarira by'ivyandiko biguma bizuku. Imana ishimwe. Kugira nze ndagukoresha umwanya biraba ngombwa ko nza ndisomera bimwe bimwe. Imana ishimwe. Ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi, ngo nibwo gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Imana irakunda abantu gushika naho tutovyibaza. Imana ishimwe. Umutima w'Imana uri ku muntu ku rugezo wewe bitoshobora kuguca mu vyiyumviro vyawe. Ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, ngo nibwo gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana yaragukunze urukundo ruhebuje. Nta yindi revelation nininya ihari izozisumba urukundo rw'Imana. Imana ishimwe. Kuri jewe ubunye revelation mfise cyane, ndafise revelation ku rukundo Imana inkunda. Imana ishimwe. Haleluya. Kubera iki Imana ntizondeseva. Imana yarambwiye yuko inkunda izokwama inkunda kandi ntizobivamo. Mugabo ukaba ufise umuntu mukundana arashobora kukubwira ati ejo ndagukunda, na hirya ejo akagukunda, n'umwaka ugahera gukunda, muga umwaka ugira kabiri akakubwira ati ndagusezeye, kandi uriyakira. Imana ishimwe. Ariko Imana ishimwe urukundo rwayo ntirugira akagero, imbabazi zayo ntizigira akagero, imbabazi zayo zamaha ibihe bidashira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Igituma rero ndiko ndabigisha ibi, je ndabigisha ivyo mbayeho, ivyo ntarabaho ntibiraza nzo. Imana ishimwe cyane. Ndabigisha ivyo mbayeho, vyo gutumira, vyo kwiyumvira ku bandi, ivyo kuvuga ubutumwa bwiza, nibwo buzima bw'iwanje. Imana ishimwe. Haleluya. Bantu b'Imana ndafise intahe vraiment, ndafise intahe gusa ntimuze mukoresha iyo strategy mwe muyera atayikubwiye. Hariho mwene data nawe namutumiye ntasengera ngaha. Imana ishimwe. Ariko ndamuvyaye bwa kabiri, ndibuka igihe kimwe nta nivyo yibuka ko muraba, nta nuwo mwomenya kuko muri benshi ntawo mumenya, nubwo novuga ivyo nshaka byose ntawo mupfa mumenya. Imana ishimwe. Kiretse mwe muyera wenyene aguhishurira ati nujya. Rero mwe muyera ndizera ntaza kuguhishurira ngo mubone, ndaza kwizera yuko by'ukuri ari banga ryajewe na mwe muyera. Imana ishimwe. Uwo mufrehe yari umugenzi wanje dukundana kandi cyane gose nkunda. Mugabo umunsi umwe ndyamye hari saa 6 mvuye ku ishuri muri NS, narabaye umupware narabaye umunyeshuri muri universite. Hama ntashe ndasoma verse iri muri Apocalypse 20:15. Imana ishimwe. Sinzi yuko yohaduha ndabashingira intahe kandi namwe ndizera yuko iza kubafasha cyane. Imana ishimwe. Ngo kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo atererwa muri ico kiyaga cya kumuriro. Imana ishimwe cyane. Nagiye numva ngiye kuryama ku ntebe ngo nihengeke, cyasanga je nta bagenzi fise. Imana ishimwe. Haleluya. None wo mugenzi wawe n'uyuwe, so woha byose, so wo kwifuriza neza, so wo kwifuriza yuko muzojana mu ijoro. Imana ishimwe. Naciye nza kwisanga nari mfisego abantu nitwa yuko ari abagenzi biwanje, naciye nsanga atamugenzi numwe mfise muri abo bagenzi, kuko jewe hari ubundi bwami ndimo, mugabo bo nta ubwo bwami ntibari baburimo. Uwo mwanya nyene naciye mvyuka, ndibuka naciye ndamusangiya ahakora, turayaga, turajana kuri zone mu Nyakabiga. Ico gicapo sinzocibagira n'umunsi nomwe. Ndakijijwe cha tuja mu kabare, ndamugurira uruyeri rumwe runini n'inyama. Mugabo ariko arakinwa, ndavuga ati Imana arakimaze, agomba kimare by'ukuri. Ndamuraba cyakiyeri na ya nyama, umutima uranja, ndavuga ati Imana yanje iki kiyeri by'ukuri, iki kiyeri iki ati kize kimufate by'ukuri. Haciye nk'iminsi 2 yakinyoye mugara kimaze, cyandagenda ndamusanga haba, ndamubwira ubutumwa bwiza, ndamubwiye ubutumwa bwiza, arafukama arakira umwami Yesu Kristo. Imana ishimwe. Nagomba ndababwira ikintu kimwe, ino saa tuvugana, uwo munsi yaciye ambwira ati uyu munsi ntituza kujana gusenga dimanche, ati mugindi dimanche kurikira tuzohora tujana,
atumbwira amagahunda yose ya dimashe, niga ivyo kubatizwa, niga inyigisho zose zishoboka. Ino saha tuvugana nta nyota y'inzoga afise, nta nyota y'itaba afise, afise inyota y'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ni umusore mwiza asa neza nyene w'akarorero. Imana ishimwe cyane. Mu gico kiyeri nararaba ati arakimaze, arakinyoye cyose, aragiye namufashije. Urumva sinari kumufasha ahejeje gushyiramo agapression muri we. Navuga ati uko biri kose nta ceje aho buzokera, nzogenda ndamurabe. Imana ishimwe. None we kubera iki umwaka utanguye wiga ama strategy yose ashoboka, aho woza kuraba mu agenda yanyu murafise ibintu bamwe barasize ati je nzogira agence de voyage, kandi ivyo bintu byo murabiteramira ku murango no mwijoro. Imana ishimwe. Mugabo shiraho n'indi agenda, uraburya papa wawe, raba mama wawe. Imana ishimwe. Koresha ama strategy, pfumubwira umuvyeyi wacu tuzoze kuturamusa dimanche. Imana ishimwe. Mugende mujanye, ashobora guca yubaha uwo mungere wawe, agaca mubwira ubutumwa bwiza, agaca muvyaro bwa kabiri. Papa wawe ukabugizene, ukaba uhejeje gukiza ubuzima bwiwe, gutererwa mu kiyaga kigirane cyakumuriro. Imana ishimwe. Haleluya. Twiga ama strategy yose ashoboka. Imana ishimwe. Nta bindi mvuga ivy'umwami Yesu Kristo, mvuga ivyo kuvyara abantu bwa kabiri, nivyo binyuzuye kandi bibogaboga mu mutima wiwanje, nivyo mvuga. Imana ishimwe. Duhuye utarakizwa ntunjana. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Dukangukire igikorwa cya mbere Imana yadutumye. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu munsi nagumye mbona amaso, naravye none narinzi yuko ataje. Nagiye gutelefona kare mugabo ntiyacamo, nawe ne ndamubona yaje, kandi nawe ne naramuvyaye bwa kabiri. Imana ishimwe. Haleluya. Hama ikindi naco mwoshya mu vyiyumviro, ntimwavane mwibaza ngo nabantu basanzwe baciriritse, nabantu baciye n'ubwenge banansumvye ubwenge gose cyane. Imana ishimwe. Harimo abantu baba maître, uwo munsi ngiye kumubwira ubutumwa bwiza sinzovyibagira ndi mu mabisi. Wewe yaciye ambwira ati wewe ndakuzi, nta n'ibitabo byinshi urasoma, ngiyo ni filosofi yigendera ngo ivyo bihebe, ivyo nivyo aba filosofe, arama ncanga ibintu byinshi. Ndamubwira ati sivyo aba filosofe, nta bitabo byinshi ndasoma mugabo hari icyo maze gusoma utarasoma nawe. Imana ishimwe. Rega ibitabo na Bibiliya iri mu bitabo. Imana ishimwe. Haleluya. Nyomba hari igitabo gikomeye ni Bibiliya. Ndabimusigurira, ndamubwira ati none wonyemera nkagufasha kwakira umwami, tuvana nyankiye. Mugabo anyankiye ndavuga ati je ndazi uko bikora, ndagenda mfukame ndamusengera. Imana ishimwe. Nagiye mbona umunsi umwe ari dimanche, arantelefona ngo ndaje hiyo mu Nyakabiga, sinzi yuko yaravuye mu Kanyosha kuko niyo yaba, sinzi yuko yaravuye ku kazi yo yarakorera muri Rohero, mu giconzi cyo yaje n'amaguru mu gatondo ka kare. Aza dimanche ngo ndaje ngufashe rero kwakira umwami Yesu Kristo. Ngo narabitahuye naravyumvise. Imana ishimwe. Je ku mutima naciye mvuga ati sinuze wanja wizanye, yeti ngo byukuri ndagufashe. Imana ishimwe. Acaraza ndamubwira ati tuje muhira rero ndagufashiriza muhira. Ati ntibikenewe kumfashiriza muhira, tifashiriza ngaha nyene mwibarabara. Ati ho narabitahuye ivyari ivyo, fasha kwakira uwo mwami, niyo date yaciye yandika. Acaramanika amaboko, aratura arakira umwami Yesu Kristo. Nawe nyene acarafata ingingo y'ukurikira Kristo kugeza zino saha, n'umuntu adasanzwe nubaha cyane. Imana ishimwe. Ndamubaha mu by'ubwenge bwo mu isi, ndamubaha no mu ijambo ry'Imana. Ubarazi ijambo ry'Imana ku rugezo ruteye ubwoba. Imana ishimwe. Haleluya. Rero ndiko ndabigisha ibintu nabayeho. Burya nubwo noca nitahira, je nahejeje kuvuga iki Imana yantumye. Nawe aho uri ku mashure, Imana ishimwe. Uri ku ishure, apana yuko umwaka wose uhera ata muntu azi yuko kijijwe. Rega hari abantu tugiye ku kazi wabo batona dushingira n'intaye yuko bakijijwe. Ariko Imana ishimwe, jewe iyo nkorera akazi kiwanje banyita mukizwa, abandi pastori, hari abatazi izina rya Vensa kandi tumaranye igihe kinini. Imana ishimwe. Kubera iki? Hari ivyo nihaye, hari ubuzima nihaye. Imana ishimwe. Ivyo rero ntibiraba ngo uriko ngo warahamagawe kuba umu evangeliste, aho uri hose utegerezwa kuvuga umwami Yesu Kristo. Imana ishimwe.
Imana ishimwe cyane. Ku kazi wawe birashobora kuba bigoye, mugabo tegura umunsi, tegura handevu, utwara uwo muntu mugurire cocktail kanye. Imana ishimwe. Mugurire inyama, raba ikintu umuguri ayige, hamuzomutegurire uwundi mwanya, uzane Bibiliya userangura ivyandiko, umusiguriye by'ukuri, umusiguriye ubuzima twahawe muri Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abo bose nabwiye barakijijwe. Ino saa tuvugana ni abana b'Imana kandi noshingira intahe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Aturati ndiyumvira ku mukorege wanje atarakizwa. Ndiyumvira ku mubanyi wanje atarakizwa. Ndiyumvira ku muvyeyi wanje atarakizwa. Ndiyumvira ku muvukanyi wanje atarakizwa mu izina rya Yesu. Amena. Imana ishimwe. Haleluya. Ashaburya nta bindi mvuga, ukaba witeze ko mpavana mvuga ati cakira amafaranga, ntavyo mvuga kuko mu vy'Imana yantumye kubabwira ntibirimwo. Imana ishimwe. Haleluya. Ndababwira by'ukuri yuko mwiyumvira abandi batarakizwa baze bahure n'Umwami Yesu Kristo. Kandi kiryoshe ni wamubwira ubwo butumwa bwiza akaba yarakenye, Imana izomutungisha. Imana ishimwe. Murabona abwiye ubutumwa bwiza ntibasa uko basa ino saha. Ino saha basa neza cyane. Imana ishimwe cyane. Ino saha n'abatipe basa neza, bafise n'amafaranga, bafise n'ivyo bakora. Ico gihe nta mahoro bari bafise. Nyomba hari ikintu gikomeye, igihe cyose uhisemo kwakira Umwami Yesu Kristo uraronka amahoro. Amahoro adatangwa n'amafaranga. Imana ishimwe. Amahoro adatangwa n'akazi. Hariho ayandi mahoro aza ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Haleluya. Abantu rero bakunda kuvuga ivuga butumwa bahura n'intahe gusa. Imana ishimwe. Ni intahe zonyene. Ikindi gihe barantelefona ndi ku Gafuji, hari ibintu nariko ndakora bya marketing, barantelefona ati murongozi, ati uri hehe? Ati ndi muri ville. Ati hari umuntu kuva mu gatondo umukobwa akuze, ati ntabona kuva mu gatondo kugeza zisaza saa 8, ntabona, ati nguze kumusengera. Ndibuka naringeze kuri Bankobu, ndi ku Gafuji ndiko ndagenda, nza numva ivyumviro binciyemo, ati wewe ivyo gusengera abantu bahumye byo ni bya Yesu, niho nabisomye. Ati gikorosi ivyo bintu. Cyanda mu telefone turaza, ati siho ndi ku kazi, ati ntibikunda yuko ndahashika. Muguru umva ko nari ncimvye, narinda muri korosi, ndavuga ati jivyo ntavyo noshobora. Mugabo ngeze hajya kuri zepe, nza numva ijuri imbiye ati none wewe ryaje nk'ikibazo, ati wewe burya hajya urakiza. Inyishu yari no. Jesi nkiza, ati ni Yesu akiza. Imana ishimwe. Naciye mpagarara cyanda ndasubira ndamutelefona, cyanda ndamubwira ati wa muntu aracyahumya, tego n'ubu ntabona. Ati ndaje kumusengera. Imana ishimwe cyane. Kubera iki? Mpemu yari arambwiye by'ukuri yuko je nta bubasha afite bwo gukiza, ariko ukiza n'Umwami Yesu Kristo. Imana ishimwe. Cyanda ndashika mu Gihosha, nsanga ba mama bari ngaho, abandi bakobwa bari ngaho, nsanga uwo mukobwa ntabona by'ukuri. Mugabo nza numva conviction muri jewe, ati akakira Umwami Yesu Kristo acakanura. Imana ishimwe. Cyantangura kumwigisha, ndamubaza ati eske wewe woba warakira Umwami Yesu Kristo? Hari umuntu aragufasha akubwira ubutumwa bwiza, tikonze ubutumwa bwiza ari ubushobozi bw'Imana, tibuzanire ubwize wese agakiza. Hari umuntu arakubwira ubutumwa bwiza bw'ukuri? Acambwiye ati ntawe uhari. Cyandamubwira ati uburere ngomba ndakubwira ubutumwa bwiza, ati kandi ni wabwakira, tinza kuva ngaho kanura. Imana ishimwe. Iyo conviction uwombaza ati yavuye hehe, ntaho nzi, ni mpemu yarayimpaye. Imana ishimwe. Mbona abantu bose batanguye kundaba, ati nyene za kuva ngaho akanoye by'ukuri iryo jambo raza kuryumako. Mugabo nari mfise conviction muri azananye na mpemu yera, ndamubwira tukakira Umwami uraza kwakira igitangaza cyawe. Imana ishimwe. Ndamubwira ubutumwa bwiza, ndamusigurira icyo Yesu yaje gukora, ndamusigurira ko Yesu ino saha ari muzima, yarapfuye arazuka kubwiwe, ino saha ni muzima, yaranesheje urupfu na kuzimu. Arabyumva arabitahura. Ndamufasha ati duza amaboko rero ndagufasha wakira ubwo buzima.
aratura ati ndatuye. Ndamusubizamo by'ukuri fise ukwizera yuko niyaheza kwatura, niyaheza kwakira umwami Yesu Kristo aza gucakira igitangaza ciwe. Imana ishimwe. Ahejeje kwatura ndamuraba mbona aracyahumye, mugana arize ati Imana by'ukuri tiyantumye tiyaza kumperekeza ntimbeshi. Imana ishimwe. Ndamubwira ati reka rero ndagusengere, ati kandi ucukanora. Ndamusengera mu kwizera. Imana ishimwe. Nizeye iki? Nizeye yuko Yesu ashoboye. Jambo ry'Imana rivuga ngo uko Yesu yararejo nino saha ni kwa kiri kandi ni kwa zohora ibihe byose. Imana ishimwe. Yesu ivyo yahora akora kera nino saha aracabikora. Imana ishimwe cyane. Yesu nyomba ahora azura abantu nino saha yo muzura ntiyabihagaritse. Nta cyandiko na kimwe turasoma kitubwira yuko Yesu yahagaritse gukora ibitangaza vyiwe. Imana ishimwe. Twenye n'abantu nitwe dufise akarimbi tukavuga tuti ingwara ntiyokira, iyi nayo yokira, ariko kuri Yesu ingwara zose zirakira zigahera kandi nuno munsi zizaza guhera. Imana ishimwe cyane. Ndamusengera, mpejeje kumusengera ndamubwira mu kwizera ati kanora rero. Nza mbona umusista kuze arakanuye. Ndamubaza ati none uyu muntu yambaye ishati isa gute? Arambwira ati nanje nambaye isa gute? Arambwira. Ndamubwira ati akira rero stilo wandike. Sinashotse ndavyemera. Ndamuha stilo arandika ku rupapuro. Ndamubwira ati andika Yesu n'umwami. Aravyandika. Ati bisome. Arabisoma ati Yesu n'umwami. Ndabona by'ukuri ko yakize. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Bantu b'Imana, izina rya Yesu. Izina rya Yesu numuti twahawe. Imana ishimwe. Numuti twahawe. Genda urikoreshe mu babanyi bawe. Genda urikoreshe mu bavukanyi bawe. Genda urikoreshe mu bo mwigana. Genda urikoreshe no ku kazi kiwawe. Imana ishimwe. Ukaba ushaka yuko ukundwa na deje wawe canka abakiriya biwawe, vuga izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Vuga izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Imana ishimwe. Muvyeyi mbandanye ndazivuga intahe zagakiza sivyo Yesu yankoreye vyo. Imana ishimwe. Reka ndabivuge nawe biragufasha. Imana ishimwe. Ikindi gihe ndiko ndategura ijambo ry'Imana ngo manje kwigisha abantu, nza numva ijwi rimbwiye ati gendo sharije mwaruri ya rupangu. Urupangu twarabana kandi cyantangaje, nari mfise umugrand sehe yari ahari, iyo chargeur yari ayifise. Muga mwemwe yarambwiye ati gendo uyitire mwaruri ya rundi rupangu. Jenje nja kumutira chargeur kugira nsharije. Imana ishimwe. Cyansanga bafise akana gatoya cyane nuko bari kwiga, akana gato kangana nka kariya kari hari inyuma, kararyamye kagwaye karemvye. Bambwira ko bavuye muri ville babuze abadokteri babuze ingwara gwaye. Mbona umupapa ariko ararira, umumama yabuze icafata, yaurte iri ngaho ku meza. Naciye ndababwira ati narinje kubatira chargeur ariko ati cyensanga atari yo yarinzanye. Ati ngomba ndamusengera uwo mwana. Imana ishimwe. Ndababwira bivanye no kwizera nabona bagezemo, nk'uwo mupapa ntiyari bwakizwe. Cyamvuga ati reka mbanze subira inyuma ngaho umuhira ntore Bibiliya tinze tumusengera uwo mwana. Ndasubira inyuma ndatora Bible. Imana ishimwe. Ndasoma ijambo ry'Imana rivuga riti muzorambika ibiganza ku bagwaye mu izina rya Yesu Kristo bakire. Muri simplicity. Imana ishimwe. Ntibisaba yuko ubanza kuvuga mu ndimi isaha zose. Isaha 10. Ubundi kuvuga mu ndimi no kuzisenga uri wenyene. Uri wenyene mu nzu hama nyene vy'ukuri ugacuja gutanga ubushobozi aho uri. Imana ishimwe. Ndasenga nsengeye uwo mwana, hambaye ko ibintu je ntari bwigere mbonesha amaso. Araryamye papa wiwe mama wiwe, nza mbona umwana aryamye ngaha ku ntebe, mbona avuye ngaha aguye nka hariye. Ndamusize ku kuboko. Ndagira ubwoba ati ino nzu y'abandi sindayisohoka. Kuko iyo fenomene ryari ryambe ndayibonye, sengeye umwana, mbona umwana avuye ngaha agiye kugwa hariye. Abavyeyi baratangara, nza mbona umwana atoye ya yaurte yari ku meza, arayinwa yose irahera. Imana ishimwe cyane. Ino saa tuvugana uwo mwana ni muzima. Uwo mwana ni muzima. Uwo mwana ariga kandi dora duhura. Mama wiwe yamambwiye ati cyo ndakwibukirako, ti waranzuriye umwana agomba apfe. Imana ishimwe cyane.
Haleluya. Yesu ni mwiza. Yesu yahora abwira abigishwa biwe ati nimwaheza gukora ibikorwa bitangaje, nimwaheza gukora ibitangaza, ngo muzoce mwibuka yuko muri abakozi b'imburakimazi. Imana ishimwe cyane. Ati muce mwibuka yuko muri abakozi ataco mushoboye, ataco muri. Imana ishimwe. Rero iyo umuntu ariko aratanga intahe, jewe ntaco nshoboye, we ntavyo ushoboye, ni Yesu abishoboye muri wewe. Imana ishimwe cyane. Ivyo vyama bimpa ugukoreshwa n'Imana kubera iki ndazi neza ntakekeranya yuko ndi umukozi wiki w'imburakimazi. Aturati ndi umukozi w'imburakimazi. Kumenga ntimushaka kubivuga. Imana ishimwe. Aturati ndi umukozi w'imburakimazi. Yesu atarimwo. Yesu atarimwo, ndi umukozi w'imburakimazi. Amena. Imana ishimwe. Oya nuko nyene genda wiyumvire ku bandi. Hariho n'abantu uzubona banditse ngo rest in peace ku muntu batabwiye n'ubutumwa bwiza. Watohoza amakuru ukumva yuko atamubwiye vure, ukumva yuko atacu yamubwiye, genda umubwire basi yanki wamubwiye. Rega muri Ezekiel 3 uhereye kuri 16. Imana ishimwe cyane. Ngo ni wabwira umunyabyaha akanka kumvira, ngo amaraso yiwe ntazokubazwa ko wewe. Ngo mugana utamubwira amaraso yiwe azogira azokubazwa ko. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Barahatuzanira reka ndahasome. Hera kuri 16. Ngo nuko iyo minsi indwi ishize ijambo ry'Uhoraho rinzako riti mwana w'umuntu nkugize umushibamyi w'inzu ya Isirayeli. Nuko wumva ijambo riva mu kanwa kanje ubamenyeshereze ibyo mbaburira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Banza gumiza kuri 17. Ngo nuko nkugize umushibamyi w'inzu ya Isirayeli. Eske uri umushibamyi wabo mvukana? Imana ishimwe. Aha ntibiza gusaba ko ndinda gusimba kubivuga, ndazi yuko uri kuravyumva. Uhora usengera abo muvukana batarakizwa. Imana ishimwe cyane. Uhora usengera papa wawe mama wawe batarakizwa. Inyishu nubwo utaza kuyimpa uze kugenda urayiyumvira ni washika muhira. Imana ishimwe. Haleluya. Uhora usengera abajya bagenzi bawe batarakizwa, urabafatira umwanya ukabasengera. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Ni wabasengera Imana izokorosha imitima yabo. Ubabwire rimwe hama bumve kabiri bace bakira umwami Yesu Kristo. Ubura bakijije kugira ante gutererwa mwa cyakiyaga cyakumuriro. Imana ishimwe. Manura kuri 18. Ngo ninabwira umunyakibi ntuzobura gupfa, nawe ugaheza ntumuburire canke ngo ugire ico uvuga cyo kuburira umunyakibi ngo ave mu nzira yiwe mbi, ngo ukize ubugingo bwiwe. Uwo munyakibi azopfira mu bigabitanyo vyiwe, ariko amaraso yiwe nzoyakuronderako. Bandanya. Ngo ariko ni waburira umunyakibi ntahindukire ngo areke ibibi vyiwe, canke ngo ave mu nzira yiwe mbi, azopfira mu bigabitanyo vyiwe, ariko weho uzoburokoye ubugingo bwawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ikibazo suko aza kuvyemera nuko atavyemera. Wewe tera intambuko ugurura kanwa uvuga ati Yesu ni mwiza. Imana ishimwe. Mubwira ati Yesu aragukunda. Imana ishimwe. Rega ubwo n'ubutumwa bwiza. Mubwira ati Yesu ni muzima, Yesu aragukunda. Imana ishimwe cyane. Ati Yesu arakiza. Imana ishimwe. Nk'emu yarazokwamplifya iryo jambo, yamplifya iryo jambo by'ukuri, uvuze ati Yesu ni mwiza, Yesu arakiza, yumve yo kubaza la suite uwo Yesu wariwe. Yumve yo kubaza ati uwo Yesu akiza gute. Imana ishimwe. Yumve yo kubaza ati uwo Yesu no mukura hehe, tuwo Yesu no twohurira he. Ubura rose inzira yo kugira ante yo kumubwira ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Undi munsi ndagenda muri Kongo ngiye kurondera igitoro, ndatwara Voxi cyanca kwandadaye kuri Place de l'Independance, mbona abantu babuze ukuntu bashika mu Gatumba, cyamvuga ati reka ndabahe lift. Imana ishimwe. Kimodoka yanjye yavuga ubutumwa bwiza.
Imana ishimwe cyane. Ca ndabashirayo, urabona hajya harajeyo bashika nka 8 canke 10. Nababwiye ati mukaronkaho mujani mujeyo. Mugabo iyo lift je yarigamije ikindi kintu. Imana ishimwe. Sindaguha ikintu ko nyene. Barurirayo harajamo n'undi muntu yifunze ibintu by'ibitambara mu maso nta sinamubona. Mugabo we urumva naca ndamurokariza tuyu ndaza kumubwira. Ati nubwo abandi bombwira yuko bakijijwe, uyu wewe ndamubona. Imana ishimwe. Tusha turagenda mu Gatumba, ngenda ndabaraba. Bagenda baranshimira, turi umwana mwiza, urabona mwari no kena gibitoro biragoye. Ati ndabizi ko bigoye cyane. Ati muga nanje turabona yuko ndabahaye lift kandi nkayibaha mu rukundo. Ati ndababaza ikintu kimwe. Ati nanje no basaba ikintu mwokinkorera. Ati mwokimpa. Urumva ndiko ndakireye inzira ncamo. Nza numva bose bitabiriye rimwe. Ati nta muntu n'umwe atokiguha. Imana ishimwe cyane. Asha naciye ntwenga kuko naciye mbona wa muntu ndabiye muri ko turovizera. Ati nawe uravyemeye urabivuze yuko turabivuze yuko wokima. Ati sawa. Ati rero jambo fise. Ati ngomba ndababwire umwami Yesu Kristo. Imana ishimwe. Ndabona by'ukuri uko atanguye kwiyumvira ati navyemeye mugabo tiri jambo ryaza kunkorako. Nanje naguma ndamuraba ndavuga ati ntaco abandi nubwo baza kumbesha. Ati wewe uraza kumbesha nawe numvirize. Ndababwira abambere bamwe barambwira ati sengera ha abandi sengera ha tisikese yaho musengera. Eske mwarakiriye umwami Yesu Kristo? Kuko gukizwa ntibisigura yuko ari ugutonda ngaha muri AMC misi yose. Ntibisigura yuko ari ukuja muri mu yandi mashengero atandukanye. Ivyo sivyo bisigura yuko kijijwe. Ndababwiye bamwe barambwira ati twarakijijwe abandi ati twarakijijwe. Mwakijijwe gute? Ifo kumubaza ukuntu yakijijwe kugira ngo wihasire vy'ukuri yuko yakijijwe vy'ukuri. Hari umuntu aca gusigura ati ushima je narakijijwe, narahevye inzoga, narahevye ubusambanyi, narahevye kwiba, akakubwira ibintu ati narahevye kubesha. Ivyo sivyo bisigura yuko uri umukizwa. Ivyo sivyo biguha ugukizwa. Ivyo ni vyamwa vyamwemu yera. Imana ishimwe. Ubundi twese ko dukijijwe ivyo ukabugisambana ukabukibesha ukabuciba bandanya usenga kugira ngo mwemu yera gutabara. Imana ishimwe. Bandanya usenga kugira ngo by'ukuri mwemu yera girene agutabare. Kwiba si ivy'abana b'Imana, kubesha si ivy'abana b'Imana. Imana ishimwe. Ca ndababwira ubutumwa bwiza barambwira bahejeje. Ca nditanganiza kugira ngo nawe ntavana mbwira ati najewe narigeze gusengera muri ino sengero. Ca ndamubwira ati nawe urafise ahandi hana. Ati mugabo wewe turaza gushobora kutambesha kuko ati n'impuzu wambaye ndabona ahantu winjirira. Ati nahabonye. Ati none hajya muravuga umwami Yesu Kristo. Naramukunze uwo mumama arambwira ati nukuri ntawe tuvuga. Ndamubaza ati none no gufasha kumwakira basi. Aca aranyemerera arambwira ati jewe mfasha unsengere umfashe kwakira umwami Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Yari umuntu yitandiye mu maso sinamubona mugana arizera ubuntu bw'Imana ati ntacangira tindi kumwe na Yesu tipempote yinyegeje mu maso tije ndazi yuko Yesu turi kumwe kuko yarateye ubwoba mu bigaragara nyene jewe witandiye mu maso ntakubona urantera amakenga. Nigiki none cyo nyemeza yuko amaso arimwo ntayabona biba bigoye muganda ndavuga ati umwami wanje Yesu Kristo ndamukubwira by'ukuri. Ca ndaduruka aho nyene ndamubwira umwami Yesu Kristo. Nararyohewe cyane nari nicanye n'umupapa ngaha ariko aranyumviriza w'umukongo akorera muri Kongo mugabo abino arumviriza nawe yarakijijwe ariko yari yatinye kubabwira ubutumwa bwiza. Arumviriza ukuntu ndamufashije kwatura bantu b'Imana. Uwo mudame ansezeye uwo mupapa sinari namumenye cyari acanyereka baji acambwira ati ugiye he? Ngiye muri Kongo kunywa igitoro. Yaciye ambwira ati ndagufasha tigushika aho uza kukinywera jewe ndaguherekeza gushika ndagucira inzira ushike amahoro iyo ugiye. Abamaze kujayo hari gihe wasanga ari imirongo minini nya cyane utaronka huca. Yaciye ambwira ati cangaha wewe pembeni. Ndamubwira turi sihe yuko tagomba ngurisha. Ndumva ubwoba arambwira ati nukuri ndagushimiye cyane tukunura umujene
ukubaha ukakubwira abantu bangana uko ubutumwa bwiza ati numva afise icyo nogufasha. Kandi kugira winjire aho hantu hariho amafaranga yari oblige wategezwa gutanga kugira winjireyo. Acambwira ati ndafise badge ntugire ubwoba ati duburizi zose. Ndagenda ndatwara iyo modoka mbona abapolisi ari amasifra ati hagarara ku mutima ati ndapfuye. Mugabo arambwira ati shishikara bandanye ati uri kumwe n'umwami wamukoresheje abantu bamwakiriye ati nanjye ndaza kugufasha ivyo nshoboye. Shikira iyo barriere nza mbona beretse badge baciye banyugururira. Ndugurura iyindi barriere ndakwega ndanyaruka nza mbona n'indi barriere barakoma induru. Ndavuga ati ntaco negamiye umuntu ngaha tishigikiwe n'ingwe iragirani iravoma nanamaze kubona yuko bicamwe. Acarantwara iyindi barriere arabereka badge tuca turabandanya. Bantu b'Imana ndarengana ama barriere yose habari ama barriere menshi ndashika arambaza ati nahanyene ukigurira ati nahanyene arampagarikira barakinshiriramo ca ndataha amahoro meze uku ati Yesu ni muzima. Imana ishimwe cyane. Uwo Yesu ntazogutetereza. Uwo Yesu ntuzugire isoni yo kumuvuga. Ntazagire n'abantu bakubesha ati ivyo bintu nivyo abantu babirimo gose cyane none utabirimo gose ucuja mu biki. Imana ishimwe. Utabirimo gose ucuvuga iki? Rega nta bindi dufite byo kuvuga. Imana ishimwe. Haleluya. Kandi mu ntahure ndashiramo ekiribu. Kukaza urakora neza kandi ugakora neza cyane. Ukaba uri kumwe nanje ukaba ufise umuntu agukoresha atagushingira intahe uzoce wikosora. Imana ishimwe. Ubundi abakizwa bajene turi kumwe misore namwe nkumi irifuko ko babashingira intahe aho mukorera. Bataragushingira intahe umenye yuko ufise ikintu gihaze muri wewe. Imana ishimwe. Nawe mupapa nawe muvyeyi reka bagushingira intahe ku kazi ukoramo. Reka bavuga ati turabona Madame Beatrice two mutanga kwa karorero. Imana ishimwe. Teka turabe Madame Ines turamufise arakora kandi aritanga cyane. Gucegwa kirabujijwe uri mukizwa. Imana ishimwe. Kwiba kirabujijwe. Imana ishimwe. Reka umubosi wawe agusize muri entreprise yiwe yizera avuga ati ndafise umwana nasize haje. Imana ishimwe. Ni wame ivyamwa vyamwe yera by'ukuri. Ivyo bizotuma ugirane bizotuma nabo batarakizwa bumva bafise envie yo kubaho nko kubayeho. Imana ishimwe. Haleluya. Ukabura umunyeshure raza amaguru mu ndobo uvyige mpa kubimenye. Atavyuzi raba ubiza gufasha. Imana ishimwe. Agufashe kugirane ntuyobegwe uri umwana w'Imana. Burya kirababaje mu bintu mpora nsengera muri série de prière ndasengera umuntu w'umunyeshuri ivyo kuri ntayobegwe. Imana ishimwe. Umunyeshuri tuba turi kumwe ndamutera intege ibishoboka byose atavyo tahura ari byo nshoboye kumwigisha. Aha hari abavyeyi bamwe barabizi narahora niha devoir yo kwigisha abana babo kugira ngo abantu nigisha ijambo ry'Imana ntibaze bavuga ati ba bantu basengera muri série yo kwa Vensa barayobewe akuko barakamara amazi. Byo bari soni. Ilifo yuko wiga ijambo ry'Imana ukanamenya no mw'ishure. Imana ishimwe. Ilifo yuko wiga ijambo ry'Imana abakiriya bawe bakagukunda bakagushingira intahe nziza. Imana ishimwe. Ubu ibintu biriko biracangana usanga umujene w'umusore afise kurapo afise izindi nzoga ugasanga mwicaye mu kabari. We baraguhaye ifana nawe bamuhaye ikindi kiyayura mutwe wamubaza ati none usengerahe? Shakubwira ati genda kijijwe urakijijwe uri se yo kukijijwe. Nivyo urimo. Imana ishimwe. Haleluya. Mwagenda ahantu kumva imiziki ariko araririmba n'imiziki ntabwo nzi neza mugavyo ukuri abana b'Imana twiyuzuza ivyiyumviro vyo mu bwami. Ivyo bizokuzigama biguprotege bituma utagwa mu cyaha. Imana ishimwe. Ikintu gituma utagwa mu cyaha nuko uba wuzuye ivyiyumviro vyo mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe. Bajene turi kumwe turacyasigaranye imyaka. Reka dukorere umwami tubikunda canke tutabikunda kuko umunsi wo kuza ku mwami wacu Yesu Kristo uregereje. Imana ishimwe. Usomye muri Jean 9:4 haravuga yuko dukwiye gukora
ngo ibikorwa by'uwadutumye, ibikorwa bya data ngo hakibona, ngo bushobora kwira yaho bitagikunda yuko ukora, yaho bidakunda yuko uja kubwira ujya muntu ubutumwa bwiza mu Kamenge. Byarigeze gushika umunsi umwe haravuga ibintu ntanguye kuvuga ati Yesu ashimwe, ati buriyo tugomba twige ijambo ry'Imana. Haca haravuga ikintu wa Yesu nagomba mvuge, aravuga icya kabiri, ndavuga ati none aha ndamuvuga gute? Ntangura kubona umwe atangura kuraba hirya, uwundi araba mu idirisha, na amaherezo sinarose iyo okazi yo kuvuga ubutumwa bwiza, kandi bose baruhutse bagize batashi. Naciye ndahakura ikigwa ati none yaba batarakizwa haba hakacavuga ibintu nk'ibyo, twese tugaca duhunga. Nubona yuko narimbuza akajyo kuko bavyara bwa kabiri. Rero dukore hakibona, Imana ishimwe, dukore hakibona, tuvuge ubutumwa bwiza hakibona, bigikunda bigishoboka yo kuja kumuraba, umwami Yesu Kristo azobahezagira cyane. Imana ishimwe. Ndangiza, sinashimye kuvuga amaverse menshi cyane ndafise, ariko umwami ni mwiza kandi n'umwanya ni mwiza cyane. Imana ishimwe. Ibyo mvuze nibyo byari bikenewe. Ndabashimiye gose. Umwami Yesu yumve isengesho ryanje, abashiremo ivyumviro byo kuyumvira abandi batarakizwa. Imana ishimwe. Mwicaranye n'umuntu mufatire gahunda. Kujya ubwira umusheri wawe ati sheri ati ndashaka dimanche tuze tujyane kuri Van Beach cyangwa ahandi hantu. Mufatire gahunda umubwira ati tuze tujyane kuri iyi hoteli kanaka dusangire icyayi, hamuzomufatire uwundi munsi umubwira ati uyu munsi nawo ngomba dusangire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Tumira abantu gusangira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Ko mutanyitabira. Imana ishimwe. N'ibindi murabibatumira bakaza bakabijya bakanwa, amaherezo akaba yo mu muriro vrema. Batumire bagirente baze musangire ijambo ry'Imana, mubafashe kwakira umwami Yesu Kristo. Abumvise ijambo ry'Imana, Yesu abahezagire. Murakoze cyane.